mugenzi urahawe ikaze gukurikirana ikiganiro mu gihugu c'ivyiza cuno musi. Mwibuke yuko turiko turiga igitabo c'ivyahishuwe Yohana ku civugo kivuga ngo uri n'ugutwi niyumve, uri n'ugutwi niyumve ico mpwemu abwira amashengero. Uno musi tugeze ku gice ca 17 aho twiga icigwa kivuga ngo maraya w'agahebuza. Maraya w'agahebuza nico cigwa cacu cuno musi. Dusenge. Uhoraho umwami ushobora byose, utegeka bikaba, wavuga bigakomera, izina ryawe nirihabwa icubahiro. Mwami urakoze konge kudugirira amahigwe kugira ngo twige na nuno munsi ijambo ryawe. Mwami turakwinginze ngo tuyobogwe nawe, ugutahura kuva iwawe mwijuru, abariko kuboneka ku bagabo n'abagore, imisore n'inkumi n'abana bato bose biteguriye gukurikirana kino cigwa mw'izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen. Icigwa cacu kiravuga ngo maraya w'agahebuza. Mu murongo wa 19 w'igice ca 16 umuhanuzi yabwiwe ko Babuloni ikomeye yibutswe imbere y'Uhoraho. None rero muri iki gice dutanguye, umwe muri abo bamarayika yaramuhamagaye kugira ngo amwereke iyo Babuloni iza ivuye. Mugenzi, ndagusaba gukurikirana iki cigwa ijambo kwijambo gushika ku musozo kugira ngo umenye nawe ibya Babuloni. Bizogufasha byinshi harimo kwirinda kwifatanya nayo. Ubu buhanuzi bwo muri iki gice ca 17 buratujana bukaduhera kuri kahise ka Babuloni ikomeye cyane yo mu vyahishuwe. Reka rero dutangure dusesangure neza ivyahishuwe igice ca 17 ku murongo wa mbere. Haza umwe wo muri baba marayika ndwi ari bafise za zavya ndwi, avugana nanje arambwira ati ngwino nkwereke iteka rizocigwa maraya w'agahebuza yicaye ku iteraniro ry'amazi menshi. Maraya ni umugore yakowe ariko akarenga umugabo yamukoye akaja gusambana n'abandi bagabo. Mu by'ukuri uyu aratandukanye n'umugore mwiza twabonye mu vyahishuwe 12 agereranya ishengero ry'ukuri, ishengero ritunganye. Tutagiye kure, twisunze ibyo twabonye mu gice ca 12, twemeza ko uyu maraya ngaha hariko haravugwa ishengero ryataye umugabo waryo Yesu rikaja gusambana n'abandi bagabo. Maraya arashobora kuja gusambana n'abandi hama akagaruka ku mugabo wiwe. Ego uko niko bimeze, niko bitegerezwa kumera no kuri iri shengero ririko riravugwa. Rishobora kuba rifise ivya Yesu ryumvira bikenya, ariko rikabibangikanya n'izindi nyigisho z'ibihimbano. Iyi mvugo ngo yicaye ku iteraniro ry'amazi menshi iriko irerekana ko iri dini ryirundanijemwo abantu benshi. Twarabonye ko amazi menshi asobanura abantu. Mu by'ukuri rino dini ririko riravugwa ngaha ryagereranijwe na maraya, rigereranywa yuko iryo dini ririmwo abantu benshi. Mu kuvuga ibiranga uno mugore maraya, marayika yavuze ati uyo abami bo kw'isi basambana nawe, ababa kw'isi bakabonerwa vino nizo busambanyi bwiwe. Noneho ni ngirakamaro ko uriko aradukurikirana amenya ko ubusambanyi bw'uno mugore atari guhuza ibitsina, ariko ari gutanga vino iboreza. Kubera yuko ngaha muri uno murongo marayika yavuze ko uyo abami bo kw'isi basambana nawe, ababa kw'isi bakabonerwa vino. Kandi marayika arasobanura ico ariko aravuga nizo busambanyi bwiwe. Ni kuvuga ngaha vino
kuboregwa vino n'ubusambanyi uno mugore akora byose nico kimwe. Muri Bibiliya umutobe utaboreza uragereranywa n'inyigisho ziva ku Muremyi. Yesu aduhamagarira kuza kuri we ngo tumunwe canke ngo tunwe ijambo ryiwe. Ivyo ntitubitebako, twarabibonye cyane. Ngaha ino vino iriko iravugwa igereranywa n'inyigisho uno mugore yarafise aziha ababa kw'isi bose, ahereye ku bami n'abaganza. Umuhanuzi arerekana ico dukwiye kuba kugira ngo dutahure ibi, avuga ngo anjana mu bugaragwa ndi muri mpwemu. Mugenzi uri kuradukurikirana uhamagarirwa kubanza kuba muri mpwemu kugira ngo ushobore gutahura bino, nayo ubundi uhava ubitahura nabi canke wiyumvire yuko ari gucoza gutukana hamwe n'ibindi mu gihe wowe utari muri mpwemu. Kugira ngo dushobore gutahura bino bintu, kuvana umuhanuzi yavyeretswe ari muri mpwemu, na twebwe dutegerezwa kumva yuko bino ari ibintu by'impwemu kandi tukavyiga mu buryo bw'impwemu nyene. Reka rero turabe ibyo yabonye. Mbona umugore yicaye ku gikoko gisa n'agahama cuzuye amazina y'amarogotano, gifise imitwe ndwi n'amahembe 10. Uwo mugore yambaye impuzu z'inyambarabami n'iyagahama, yari yisakaye inzahabu n'utubuyenge tw'igiciro kinini n'imaragarita. Afise igikombe c'inzahabu mu minwe cuzuye ibihumanya n'imyanda y'ubusambanyi bwiwe. Twisunze Ibyahishuwe 13, ibyo twabonye biranga igikoko gisa n'ingwe twabonye kigereranya n'ubupapa, nivyo biranga uno maraya. Uno ahagarariye neza na neza Eklezia Gatolika iyobowe n'ubupapa. Ubutunzi n'ibintu by'agaciro nivyo biranga iryo dini. Kwiyita amazina y'amarogotano byarafashe indava muri iryo dini. Kwiyita papa bisobanura ngo se w'abantu bose. Yesu mwibuke yuko yavyiyamirije akavuga ngo ntihagire umuntu n'umwe wo kw'isi mwitwa so, kuko so ari umwe, ari data twese wo mw'ijuru. Ibi ntago byagarukiye ngaho gusa. Murabizi mwese kwitwa Musenyeri mu Gifaransa ni Monsenyeri. Monsenyeri ninde? Koko bariyise amazina y'amarogotano. Padiri bisobanura ngo so mukuru. None mwumva bano bantu batiyise amazina y'amarogotano. Koko nta guca kure ngo tubeshe, uku n'ukuri kuzuye cyane. Naho tuza kubona ubundi busobanuro, ariko igitigiri 7 na 10 byavuzwe ngaha biriko birerekana kugwanya isabato y'umunsi ugira indwi no kugwanya amategeko y'Imana 10. Ibi nivyo biranga Eklezia, bikongera bikaranga n'iyindi migwi yose yayikurikiye. Imyambaro y'imyambarabami ubwa mbere nuko ubupapa bwabwo ari ubwami kandi bwambara nk'abami. Ikigeretswe ko mu myambaro y'abapapa n'abandi biyita abihebeye Imana bo muri Gatolika bambara kenshi haba harimwo higanjemwo ibara risa nk'agahama. Nico gituma Bibiliya yavuze yuko imyambaro yiwe isa nk'agahama. Igikombe gisa nk'inzahabu cerekana ukwera n'ubweranda. Uko niko ubutumwa abapadiri batwara buba bworoheje, bukayangana, busa n'ukuri koko, kandi n'amasinzi yose akitabira ngo dushimire Imana. Ikibabaje nuko umuhanuzi yabonye ico gikombe c'inzahabu mu minwe yarafise cuzuye ibihumanya n'imyanda y'ubusambanyi bwiwe. Ubutumwa buvugwa muri Gatolika bwaratoranijwe neza, mbere
buvugwa no mu kajwi keza koroheje busa nk'inzahabu koko mu gitekerezo, ariko indani ni ibihumanya by'ubusambanyi bwa maraya, bwuzuyemwo ibinyoma bihambaye bidashobora kuboneka byoroshe kubera ko bitekeye mu gikombe c'inzahabu. Uko niko abayoboke benshi ba Ekleziya Gatolika bigoye yuko babona ubuhendanyi mu nyigisho abapadiri babigisha, kubera yuko Bibiliya yavuze yuko izo nyigisho zitekeye mu gikombe c'inzahabu, ariko kandi ntago gutekegwa mu gikombe c'inzahabu bica bituma ibihumanya biri muri ico gikombe bireka kwitwa ibihumanya. Ntabwo Ekleziya Gatolika ariyo yitwa Babuloni yonyene, kubera ko umuhanuzi avuga ngo mu ruhanga afise izina ry'akabanga ryanditswe ngo Babuloni hahambaye, nyina w'abamaraya kandi nyina w'ibihumanya byo mw'isi byose. Hariho abakobwa buno mugore nimba nyina ari maraya ngaha n'abakobwa biwe nabo nyene ni ba maraya, kumbure turi bugarukeko. Kurikirana ubusobanuro twabonye ku ishengero rya Perugamo na Tiwatira kugira ngo utahure byinshi nimba uri mushasha. Ibyahishuwe kabiri niho twabibonye iri zina ngo nakabanga. Mu cigwa gikurikira tuzoraba ico arico Babuloni. Ibyahishuwe 17 ku murongo wa 6 havuga ngo kandi mbona uwo mugore aborewe amaraso y'abera n'amaraso y'abashingiye intahe ibya Yesu. Ndamubonye birantangaza ndumigwa gose. Umarayika arambaza ati niki kigutangaje? Biratangaje cyane kweri kuba Roma ya Gikayisari yarisha abakristo, nta gitangaje cyari kirimwo, kubera yuko bari abapagani bisha abakristo. Yari imigwi ibiri itandukanye. Yohana yaratangajwe cyane no kubona ubupapa bwica abantu bitwa abakristo bagenzi babo mu gihe c'isohozwa ry'ubuhanuzi, nk'uko twabibonye mu gihe Yesu yageranije n'ishengero ry'Itiwatira. Ubupapa bumaze gukomera bwarisha abantu benshi mu kiringo kingana n'imyaka 1260. Ni kuvuga guhera mu mwaka wa 538 kugeza mu mwaka w'1798. Abakristo b'Iburaya barahuye n'agahamo gakomeye cyane bagiriwe n'ubupapa, kugeza naho bomoka barahunga bagenda kwita muri Ocean Atlantique. Imana irarinda ubwoko bwayo kugeza naho ibegurira igihugu gishasha arico caje kwitwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mugenzi, nagenda kumenyeshe yuko amateka arisubiriza. Papa wo mu 538 umwe yica abakristo base kumva inyigisho z'ibihimbano ziwe, niwe na n'ubu ariho. Ubupapa ngo ntibwihenda, ntibuhinduka rero kuvana butihenda. Papa ni nyene n'ubweranda, ibyo akora byose n'ubweranda. Kuvana umupapa yabayeho muri uno mwaka wa 538 yarisha abakristo base kumwumvira akabagirira nabi. Nta nkeka umutima papa w'iki gihe yari afise niwe na papa wo mwakino gihe afise. Ariteguriye gukorera abantu batazomwumvira bose ibyo abamubanjirije bakoze. Ubwiyoroshi no kwishira hejuru kw'abarongozi bari no dini nibyo biriko biraranga n'ayandi madini ya giprotestanti. Gusenga ibigirwamana haba bito canke binini byuzuye mu mashengero yabo, hamwe no mu mazosi no ku maboko, hamwe n'ahandi vyambagwa, hamwe n'izindi nyigisho z'ibinyoma
zashizweho na rino dini, mbere n'izindi zose ziguma zishigwaho nko gushigikira guha imihezagira abatinganyi, hamwe n'ibindi byose bigiye kuzanwa mwa rino dini, nk'uko twabibonye mu cigwa cacu cavuga ngo ni igiki gikurikira inyuma yo gutangaza itegeko ryo gutanga imihezagiro ku babana basangiye ibitsina. Abantu benshi bariko barakurikira ibyo batazi, bakomeza kwigira injiji, harimwo n'abize. Ntibabona mu by'ukuri iyo abarongozi babo mu by'idini bariko baratera baberekeza, yamara kubera ari muri shenguruka turashikanye, bose bakomeza gukurikira batazi iyo ubupapa buriko buraberekeza. Mugenzi, ndashaka ngo mu gihe uriko urakurikira kino cigwa ufate ingingo, uvuge ngo isi ndayiharurutse, mpisemwo Yesu gusa, mpaza umunezero wayo uzoshirana nayo. N'igihe co kwitandukanya n'isi no gutandukana n'umunezero wayo, kubera yuko Yesu Kristo agiye kuza. Uvuge ngo isi ndayiharurutse, mpisemwo Yesu gusa, mu byago niwe humure nzohora nezererewe. Mw'iki gihe turimo ca nyuma, birakwiye yuko twizigira Yesu, haba mu byago no mu munezero, kubera yuko muri we niho honyene hari ibyishimo. Vuga ngo isi ndayiharurutse, mpisemwo Yesu gusa, icompa Yesu akamwenyurira nkamurikirwa nawe. Vuga ngo isi ndayiharurutse, mpisemwo Yesu gusa, nizeye wa musaraba yapfiriye ko kera. Mugenzi, irinde kuba maraya. Yesu yaradukoye, adukoresha amaraso y'igiciro kinini. Nta mpamvu yo kutamwumvira ngo tugende kumvira izindi nyigisho z'ibihimbano zishiriweho n'abantu, ariko reka duhistemwo Yesu gusa, maze twibaze ngo narabatijwe. Ibaze warabatijwe, hama wibaze wabatijwe umubatizo ki? Utegerezwa kuba wabatijwe umubatizo uboneka muri Bibiliya kugira ngo ugere ikirenge mu ca Yesu. Bibiliya ivuga ku by'iki gihe, yavuze ngo benshi bazotunganywa bezwe bavugutigwe, ariko abanyakibi bazoshishikara gukora ikibi, kandi nta n'umwe mu banyakibi bazobitahura, ariko abagize ubwenge bazobitahura. Daniyeli igice ca 12 ku murongo w'10. Mugenzi, uriko urakurikirana kino kiganiro c'uno munsi, n'inzira zibiri: kugira ubwenge kugira ngo utahure ibi, canke kutagira ubwenge ntubitahure. Duheje kubona marayu wariwe, kandi twabonye neza imuranga. Mugenzi, fata ingingo, ugira ubwenge, utahure ibi, maze wezwe, canke wihitiremo kuguma abanyakibi ariko ntiwezwe, kuko ukwemera kuva kukumva no kumva kuzanwa n'ijambo rya Kristo. Abaroma igice c'10 ku murongo wa 17. None ikigutevya niki? Va hasi ubatizwe, wiyuhagira ibyaha byawe, wambaze izina ryiwe. Ibyakozwe n'intumwa igice ca 22 ku murongo wa 14 gushikana ku murongo wa 12. Yesu yarabatijwe mu ruzi Yorodani. Ntago Yesu yavomerewe utuzi ku mutwe, ariko yabatijwe mu ruzi Yorodani mu mazi menshi. Yesu yarasanzwe yaramaze kumenya ukuri, kuko niwe kuri, maze yemera kuca mu mazi, arabatizwa ku itariki 16 z'ukwezi kwa gatatu kuno mwaka w'2024. Dufise umubatizo udasanzwe. Abantu benshi bariteguriye kubatizwa,
nawe urashobora kubatizwa muri bo. Nimba wizeye Yesu, niwiyandikishe kuri izi nimero za WhatsApp, aperi isanzwe canke SMS, hose turakwakira. Wiyandikishe nawe uzobatizwe nk'abandi. Inimero nakamenyetso ko guteranya 257 61 208 669. Akamenyetso ko guteranya 257 61 208 669. Mugenzi, Bibiliya ivuga ngo ehe ndaza vuba. Uno ni Yesu, nzanye ingero kugira ngo ngerere umuntu wese bikwiranye n'ibyo yakoze. Ibyahishuriwe Yohana igice ca 22 ku murongo wa 12. Ikintu wakoze nicyo wahisemwo, nicyo uzohembegwa. Ugume wiboshe wizirikiye mu bintazi, umenye yuko bizogukomerana. Yesu azoza kugira ngo ahembe buri wese bihwanye n'ibyo yakoze. Mugenzi, n'igihe cyo kwitegura. Yesu araje, niwiyegurire Yesu bicitwa uno munsi. Nanje ngiye kukugira isengesho ridasanzwe. Ngwino kwa Yesu bigishoboka, dusenge. Uhoraho Mwami ushobora byose, utegeka bikaba, wavuga bigakomera, izina ryawe nirihabwa icubahiro. Mwami urakoze kubw'ijambo ridasanzwe uhejeje kudushikiriza, uhejeje kutwereka icari ico maraya. Kandi abantu benshi twarifatanije na maraya. Amahirwe dufise nuko ijwi rya Yesu riduhamagara, kandi yiteguriye kubabarira buri wese yemeye kumusanga. Nico gituma Mwami isengeye uno mwene data amaze gufata ingingo yo kukwiyegurira no kugusanga, kugira ngo Mwami uhindure ubuzima bwiwe. Niyamara gukomera, nawe azohinduka igikoresho cawe cyo guhindura abandi batari bwakumenya. Izina ryawe rihabwa icubahiro. Ariko Mwami, hariho n'ubundi mwene data ahejeje gukurikira kino cigwa, ariko akomeza gukomantaza umutima. Mumurikire, umuhe kwiyorosha, maze kuno kuri guhegiye kuvugwa kugira ikimaze kuri benshi, mw'izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, amen. Ukaba uri mushasha mu gukurikirana bino biganiro, ntiwibagire gukora abone, usubscribe, following, suivre, bivana n'urubuga canke ururimi uriko urakoresha mu kudukurikirana, kugira ngo bizokorohere kuronka ikiganiro gikurikira kizoba kivuga Babuloni hahambaye, kugira ngo uzoshobore gutahura neza icari co Babuloni y'iki gihe. Tukwibutse kandi yuko kino kiganiro kiraboneka misi yose ya gatanu isaha 12 z'agatondo, n'imisi yose y'isabato isaha 8:30 z'umuhingamo. Ushobora gukora like jeme kugira ngo twereke yuko wafashijwe n'ikiganiro. Niba ufise ikibazo canke ibindi bintu wifuza kudushikiriza, ushobora kubyandika muri commentaire. Ntiwibagire gukora partage kugira ngo buno butumwa bushike no ku bandi. Yesu akugire neza, aguhe umugisha, aguhe kwama umwizeye ibihe byose. Ntakire ijambo ry'Imana.